Kuwa gatanu igenekezo rya 12 ukwezi kw'icenda umwaka wa 2025 inyuma yo kugendera ibikorwa bijanye n'uburimyi n'ubworozi aho basanzwe babirangurira ku mutumba wa Busimba, umukuru wa coopérative twijukire uburimyi n'ubworozi byo soko giterambere rirama Donatien Ngendakumana ashigikiwe na musitanteri wa komine Muramvya hamwe n'izindi ndongozi zirangurira imirimo muri iyo komine barakoze igikorwa cyo kurosa ibikoresho by'ishure bigizwe makaye 18,000, amakaramu 4,000 hamwe n'imyambaro y'ishure igera ku 800 yari igenewe abanyeshure 1000 baturuka ku mitumba igize zone ya Bugarama no mu micungararo. Kubwa Donatien Ngendakumana sanzwe ariwe aramutswa coopérative twijukire uburimyi n'ubworozi byo soko giterambere rirama, aragaruka ku cyatumye biyumvira gukora ico gikorwa aho agira ati: hamakuru umunsi seke 12 twayumviriye ko amashuri gatangure twaje hamwe na coopérative turaba uko ubutunzi bwifashe muri coopérative. Twavuga ati mbega umwaka twokorera iki komine yacu kugira ngo itere imbere. Amatora twihweye twavuga ati reka dufate igice kimwe ndio dufise tugura amakaye abana sika 1000 bo muri zone Bugarama. Muri zone Bugarama harimo abana muri zone Bugarama, harimo nabo muri zone Mbuye baza kuronka hamwe muri amakaye kwamakaye ashika 18,000, twabise n'ikaramu zishika 4,000, twabise n'amaniforome 800 mugabo twateye bazishona bazishona amaze kubuza zika 200 ngaha mugabo bazishona kugira ngo abo bana bazironye hama byango kwezo yacu maze kumva kama kumukuru w'igihugu cyifashe mu 2040 igihugu giteye imbere mu 2030 kwaje dushe ko ntumbero mu w'igihugu turabye abana bateko bariga tubone twashaka ko ntumbero kakazoza ku ntumbero mu w'igihugu cyo gituma rero twakoze iki gikorwa mu rangaha aha kugira ngo mu w'igihugu byavuze kugira ngo dushe ko ntumbero mu w'igihugu hamaze ko hatwebwe mwisha mu coopérative yacu twamaze gushaka iyo ntumbero mu w'igihugu. Murona twamaze gutera intambwe, twamaze kuba coopérative yifashe kandi ikatera imbere. Coopérative yacu nzoyindira gutera imbere mu 2040 twamaze gushaka iyo ntambwe nakuba mu w'igihugu. Hante ya kamo andi ma coopérative ari muri komine Muramvya kugira ngo dufashe abandi bana kugira ngo ukomeze kwiga, kuko iyo bana ariko bariga igihugu cyatera imbere, kuko abenshi bavuga ngo leta irababona, ariko ndetse yakamo abantu bose amenye ko leta ari twebwe nyene tuhari leta ibihatse cyo ntiyakamo mwese abishoboye n'ubishoboye tukiwe avuga mu komine yacu Muramvya gufasha abantu zuko ubutunze cyane, gufasha abantu umutima aho benshi bafise amafaranga ariko umutima utabikunda ndashobora gufasha. Nimutse murara ko dukoze ibintu ngo twatunze cyane, niko umutima w'urukundo, dukunda izone yacu, dukunda komine yacu, dukunda abene gihugu bacu. Coopérative yacu yishinye ko komine yacu ifashije hama twafasha dusara komine yacu ya Muramvya ziturosa ahantu ho kurima, uko iyo turimye tukimbura uwo umusese turose ufasha ama coopérative ubundi umusese ugafasha abene gihugu. Murazi ko twari gutanga amabati kwe gihugu bashika 40 twabikoze mu mwaka nyene, mwaka turahera twabikoze mu mwaka turahera twasubiye gutanga amakaye 18,000 n'ikaramu 4,000 uniforme 800. Tukuba intumbero rero yo gukunda izone yacu, gukunda komine yacu. Nayo kubwa Kasiride Ndayisenga asanzwe ahagarariye indero
mu makomine ya Kiganda na Muramvya biri mu ntara ya Gitega. Muri kino gihe yaratanze impanuro ku bavyeyi n'ibibondo bari bahejeje kuroswa ibyo bikoresho, aho agira ati: none rero bavyeyi muri hano nagira ndabasabe nukuri ntagira umwana agumiza ntagira umuvyeyi agumiza umwana muhira ngo nubukene. Turazi ko ubukene buhari, ariko murungike kwishure babone ko uwo mwana afise ubukene, kumbure bazoza baratera akamo habagira neza baza baraboneka baza barafasha mugabo mugumije muhira nta numwe azomenya ko umwana akenyikaye. Muravyumva? Mushire kwishure abigisha bazobona ko umwana adafise ikaye, hama bakomindura ati yamara turafise abana bantaho nikora, hanyuma baheze barondere abagira neza bashobora kubafasha, kuko abagira neza ni benshi. Mwumvise ko n'uwarongoye ni coopérative yasavye ati uwo muntu wese abishoboye nafasha abana baje kwishuri. Uwari wese arashobora kuca kwishura akabona ati umwana arabuzikaye, natogurira bose arashobora kugurira babiri canke batatu, uwundi akaza akagurira nkabo, hanyuma komisa abana bose bakiga, kuko batize ejo ntituzoronka bazodusubirira. None rero numva umengo sinorandira cyane kwari ugukenguruka iki gikorwa iyi coopérative idukoreye, nongera ntera kamo mwebwe abavyeyi ku munsi wa mbere nukuri n'utandikishije umwana, nimba hari wibagiye kwandikisha umwana ku ishure azoza kumwandikisha ku munsi wa mbere. Hanyuma igihe meruka ngaha buramatari yaje ngaha nabwiye ko kizira guhebesha umwana kwiga, ntamvo nimwe ituma umwana yoheba kwiga. Uwuzi yuko umwana wiwe yahevye kwiga kumva izi canke ziriya, agende kw'ishure asaba ikibanza, ibirengeye ishure nagende muyobozi bw'indero mw'ikomine umwana bamusubize kw'ishure. Ibirengeye ubwo buyobozi bw'indero mw'ikomine nagende mu buyobozi bw'indero mu ntara bamusubize kw'ishure. Kandi noneho ngaha mwese murabo muri zone Muramvya, ubuyobozi bw'indero muri komine Muramvya burabishoboye kurungika abana bose kw'ishure. Rero ndabasabe ku munsi wa mbere itangazo mwararyumvise, isaha imwe n'igice amashure azobatanguye, mwese murungika abana kw'ishure. N'ubutaramwandikisha azotonde kw'ishure, nta muyobozi azoreka kwandika umwana aje kwiga. Nayo kubwa musitanteri wa komine ya Muramvya Nkurunziza Eric yarashimiye cyane uburongozi bwa coopérative twijukire uburimyi n'ubworozi, aribyo soko ry'iterambere rirama ku bw'ico gikorwa bari bahejeje gutunganya. Gutyo araheza aratekerera impanuro n'abari bavyitavye. Kaze hano kugira ngo na cyane dushimire iyi coopérative n'abayirongoye bagize kino ciyumviro cyo kubona yuko umwaka w'ishure ugera utangure. Hama rero baca bariyumvira ko hariho abanyeshure batari bake bava mu miryango itandukanye ifise amikoro make, bagaca biyumvira yuko bokora kino gikorwa cyo kubaha aya makaye. Twumvise ko harimo n'amakaramu ndetse na za mpuzu abanyeshuri bambara twita uniforme. Aha rero iyi coopérative sijyambere ibikoze. Ndibuka mu mwaka uheze nari umuyobozi w'indero muri komine ya Muramvya, bari badutumiye naho nyine bakora igikorwa nk'iki. Mbere ico gihe ho batanze n'amabati atari make bagomba gusakarira banaho nikora. Aha rero turadushima uko tubona yuko hariho abene gihugu bo muri no komine bariko barafasha mw'iterambere rya komine. Iyi coopérative rero si bivyo nyene ikora, no kuvuga yuko
hari n'ibindi ifasha mu bijyanye n'iterambere rya komine. Ubu naho mukaba mubona yuko biyumviriye yuko bofasha n'abanyeshuri. Aha rero nibaza yuko abavyeyi uyu munsi n'ibibondo bazananye bahimbawe cyane. Nimunezerewe? Mwanezerewe kuko ndazi yuko hariho abariko baribaza ati mbega ko umwaka w'ishure ugeze bizogenda gute? Aho ndabaza batari baki, kuko mu manama tugize iminsi tugiranira mu mazone n'abenegihugu ibibazo babidushikiriza, na cane cane ku miryango ifise amikoro make ingene bazoroswa ibikoresho vy'ishure ku mwaka ugiye gutangura. Burya ishure ninasubirizwa, ishure rifise akamaro kadasanzwe. Mwabavyeyi muri ngaha twaga tubamenyeshe yuko aba bana mutariko murashira mu ishure ejo canke hirya y'ejo bizoba abana ibikomeye mu miryango. Abakurambere barayamaze gwiza guhona zigirana zihera murabizi mugani murayizi. Urugwaruka mubona ngaha aba nibo buca bashira mu ngiro iyi mbonoka zoza igihugu gifise. Murazi mbonoka zoza mu mwaka wa 2040 ko tuba dufise igihugu gizene cifashe. Umwaka wa 2060 igihugu gizene giteye imbere. Mwabavyeyi muri ngaha abazoba bahari mwiyo myaka nibazo ko ari baki. Mugaba abana urugwaruka uru niko ruzo ariko robishira mu ngiro. Nimwebwe rero mutegerezwa kubategurira kazoza kugira ngo iyi mbono kazoza tuzoyishikeko byoroshe. Nuko rero hari abavyeyi bigito bashobora kuroswa ano makaye nk'imfashanyo, mugabo bashobora guca baja kuyagurisha. Muriko muraharira umwana ugasanga rero ejo nagiye kwishure iyi mfashanyo yayirose, mugabo naje kwishure kubera abavyeyi bigito bashobora guca bayagurisha. Ino munsi turazi yuko azimvye. Mwumvise agaciro aya makaye afise kwa ikanini cyane, 45milions n'amafaranga menshi. Uravye ari abantu bakeyi bitanze kugira ngo ibibondo bije kwishura. Aro tuko turabagabisha mwabavyeyi mufise iyo ngendo nirandwanwe n'imizi kugira ngo murungike abana kw'ishure. Aba nibo Burundi bwejo, nibo bazoteza imbere igihugu.